igenekerezo rya 19 mu Kakaro umwaka wa 2021 kuri mwene wacu Jackson nkunda cyane hamwe na mama ndetse n'umuryango wose. Iri kete ndaribandikiye kugira ndabamenyeshe ukuntu mbayeho mu muryango wanje. Ndazi mama iyi inkuru nyamara kuyumva biramubabaza cyane, aragira intuntu mu mutima kuko nabimuhishije kenshi, sinamubwiza ukuri. Mama simbanye neza na wa mwigeme ari we mwagiye kunsabira hariya hakurya. Namuzanye namukunze, sinari nzi ko nguye mu rudubi, nsa n'uri muri gereza, nta mwidegembyo mfise namba. Mama murashishikara kunsengera kuko joho nararuguyemo. Ndangije ndabashimira kuko ntumwabanye nanje, haba kuva nkiri muto ushikandashika mu bigero nanje ndoba kugwanje nubwo rugiye kunanira. Nubo murashishikara kunsengera, umunezero w'ikirenga nzowugirira mu ijuru. Imana ishishikare kubazigama, murakoze. Byanditswe na Ntakarutimana Frank. Utewe sawa meze neza? Yego. Utagumubone baguma winyikisha uheruka muhira we kera Bade mu madiri none wewe ubuntu bizi. Akina madiri we wa mwana wumviriza mubwira. Yego. Ndakwitumira ahantu agenda. Nakim. Ugende muhiri wacu bahatse. Ndahabona. Urabe urya petit frère Jackson. Umumpere kano kantu. Ntuzingurure ngurabe kandi muhuye n'umuntu wari we wese ntumwereke. Ubike. Sawa. Wewe uze gushika umuha hanyuma. Ntagire undi muntu kandi uri hatari ntuze. Jackson. Atari Jackson. Sawa? Yego. Abindi. Wenza kugura igitumbura umunsi umwe kurabona bagamba. Okay. Ni sawa ugiye ba Jackson gukora yiki janya hano bandungika ninde akaguha ino nako kantu Frank yego Frank akurungikana kantu ushira Jackson kumengo ntuvyumva nose ashe sinamoke vrem kubera iki Frank shakuvyumve mane nawe urakabona nagakinone nakanyene ubona yakubwiye ko aragaki mu vyangiye bana je ntiyambwiye ampaye ati kubera ungamburukira kansembanire none kiri kundaho kana kari newe ari ukabona oya vrema sinda kabona neza gira ukundabe neza nakanyene ubona oya shaza nandabe bese shanigi ndakoma ndurugije nkiriba bese shanigi ndakoma ndurugije bese have bekura ntuza kagakoba bese anigire agakoba yeshasha umugore yabesiriza nige ndakoma nduru ikome bese anigire Frank Yandı ki keterinde kalacaksın. Ndabyumva Frank. Shahacu. Kugeza rero mwana Jackson. Byukuri murabona ubuzima bwo mwisubura bwo. Je nagize ngo ndasohora wa muhungu wanje Frank. None nukuri nagira ngo ndatungane wazoza aramfasha mu buzima none aho kumfasha nawe nsanga nasanze umenga biragoranye ubuzima bwiwe naho abimpisha akagerageza kumpisha ndabona ko buriko buragenda nayo. None rero mwana ndakwinginze mbega ututwana twone twahe n'abageni yaduhurira kwibarabara ajya nkunda kubasanga ajya kuri stage wari kubigisha ibiki byama intuze ibiharuro abaturakunda kuba turi kumwe keshi kwa no kwishinga rwatsi turahurira ugende ugerageze ukoresha amatohoza utohoze ikintu kimpagarikiriye umutima wanje umwana wanje narabonye mu isura yarahindutse nubwo yagerageje kumpenda ngo anyagira ngo n'umugenzi ngo agize ntengo amerewe nabi by'umugore wiwe ugerageze naho yamishije ugerageze utohoze ivya Frank mwana wanje kuko ni isura yiwe yaranyeretse n'ukuri ko atamerewe neza mwana ndakwinginze ndakwizeye none ntavyo bamubajije mubaze wumva umwinjire mu indane wumva uko namerewe aha
jewe gerageza ugenda untohoreze ico kintu Bo. Mama. Je nanje urazi ko nkunda gutemberera kwibarabara hajya kwirigara. Kandi ndazi kwirigara Frank baramuzi. Reka ndakwemereye ko ngiye kugikora kandi vuba. Ego. Inyuma y'imisi birenze wamaze kugikora. Sawa sawa. Ego kandi muzoba mukora. Sawa. Muzoba mukora. Nukuri. Mwana wanje Frank. Nukuri yaragize ikibazo agitewe ngira n'umugore wiwe. Ariko ivyo byose ntegezwa gukora guca hasi hejuru nkora amatohoza ndabe igituma umwana wanje yoba amerewe nabi. Birukubu. Agira nkure ngaha ubona ko habaye nabi. Nzanira amazi navuge muri. Ndakuzanira amazi. None wayavomye ko mbona aho yakanda. Zanayo mu nzi ndani rero. Nzagira nawe wavoma. No, bishoboje kuvoma. Uruja kuvoma he. Ndanje kuvoma. Kinda karambo. Ni wewe. Karashinga numbwiye ko ajya kuvoma. Uri nga nakuzanya ko yi. None bariko nkora akazi kamwe ko nyuma. Bariko nkora akazi kamwe ko nyuma. Ife uko woga amazi wavomye mu gihe amazi ngaha yakaze. None bavoma amazi yo guteka n'amazi yo koga. Wewe ivyo bintu bikura he? Ndabikura. None wanzanye kugira nkora ibikorwa byo ngaha byose. Nawe wicaye ngaha atakene kumugora. Jesse nkora. Ukora iki? Mama mu gihe mbe haryaye. Hari kwa kangahi. Ntibagiye kwa kane. Kwa kane uri bukigina ubuzima wagize. Nagize ntiwazanye ibintu nk'ibyo nyine by'ibintu by'ibyumviro byo bipfuye ngo ubiki umuntu abuze ikintu nimba usaba ibintu by'amafaranga bitagira epfo na ruguru umuntu akubwira ati ntayo mfize nguko none umuntu ahico naco kigusaba iki ico kintu nkaho uri kurana ndiko ndakubwira ati genzanira amazi yo koga ndi umuntu w'umugabo mfize kukubwira itegeko ryose nshatse umugabo urabe wa mugore rose ubu rero ndakogeje tekana hamwa wicare hamwe cyangwa uje kuryama sindakogeje simpejeje Frank mwana ivyo byagufasha n'ibiki gakibona